Uya musi nagusanze muye. Ubu wansanze kuri biro. Ucu nkubitiri iwacu. Haguravye nayo niwo no mu ibi biro nyenda bigukubitiramo. We gusa nyarutsa tugire vuba hama tugende nyere kwa mukobwa nakinzi. Zaje kwadumbwire nawe bibwiza. Hama nase ko ntamukwereka nawe. Uramunyereka wanga kubera iki? Ni ku nguvu. Si ku nguvu mugabo uramunyereka. Uri kurambwira ko nkubita hama ngo ce ndakwereka cyo gukora ivyo ushaka. Unyere ukaguma umbwira amajambo je numva atinjira mu bwenge uravye nagenda ukubise. Ce nza kumukwereka wejeje ko nkubita. Nagira vyumva. Muka muri kigongo. Unakuya na shari uje mwishari. Asi shari je shaka umunyereke hama ndamurabi wo mukobwa wari hama ndabere umugabo wanje we tugende gusa umunyereke. Muraba gusa. Reka ndabe muri telefone ndakwereke kuri YouTube. Kwera ko munyereke tugende ndabwira amasiku yanzi. Ubu rero urahagaze ugiye kumuraba umukobwa. Unamuyo muzuri. Twende kama si muyunda muyuriya uko. Urazi mugabo wawe ubu ko asiga ameze nk'inkoko yo mu nzu. Tugende rero inkoko yo mu nzu. Itunzwe. Tugende rero. Analelewa. Tugende rero. Ivyo wananiwe gukora bariko babimukorera. None tugende umunyereke basi. Oya we ndakuzi. Urazi no ugenda ugacusiga wivye ko je niba jewe. Nakubwiye apana kumbwira ko je niba. Je siniba. Tugende unyereke uramunyeka na umunyereke. Je nanje ndase rero. Tugende umunyereke rero. Okay bakunzi banyisha umezi hano ni kuze John kandi imbere yanyu ndabaramukije bivanye naho muri mwiriwe canke bwakeye. So today rero nabazaniye wa muntu wanyu musanzwe muzi rero je sinanamuhamagara munsi natangaye ko nasanze kuri biro sindaje no ku kazi murabona ko ariho nsantu bavuga kwibambura mu kirundi niho nkivyuka. So sinzi ico aturondereye kandi mabona ko yaje ashavuye afise ishavu rirenze. So uno munsi rero ngira ngo bakunzi banyisha umezi amukurikirane neza kugira ngo tumenye camuzanye. Rero uno munsi shaka ko twirira so vipi meze neza ndashima amakuru yawe none ni meza kushavuye nibiki sister wewe nani mperutse uri umuntu acangamutse anaongea sana nini ariko umunsi waje wahoze sana washavuye kushavana ibintu bisanzwe kandi rero nanje ndakurondera nanje shushe ndakurondera ujengene njane kuyo mukobwa numva ngo atsinga yagize mariage n'ugiye mugabo wanje impamvu rero nizo cyaje kigushavuje kuri no munsi aha washushe nguje kuronderana n'abakobwa bagutwaye abagabo none kandi no wamugishije n'ikiganiro we hajya ngo urafise umugabo rero wewe aha mugiye nawe twari turi kumwe ni wewe oya ujya se umugabo wawe ujya anya mwahuriye mu kabari oya n'umugabo wawe rero nyuma atari umugabo wanje n'umugabo wawe ayo utangiye gutukana rero jewe ubona ndi umukobwa aho ndongogo je rero ndumupedi nkeneye kunjana kuyo mukobwa nje ndamwibariza igituma ashobora kunwara umugabo atari umugabo wiwe ashobora kunwara umugabo n'uwari umugabo nkande umviriza wewe abantu bo ngaha mu gisagara mugomba kuntwenza ubwa mbere waramwihakaye ko atari umugabo wawe ubwa mbere waravuze ko ari imbwa y'umugabo rero nakuba bwana jo yaronse undi mugore n'umugabo wanje nabwo umugore je ndamuzi kandi nawe nabwo ndibaza nabwo amuzi je n'umugabo wanje kuko nawe aranyemera nje ndamwemera ubizi gute kwa kwemera kwanje ndabizi jana kwijana ko anyemera kuko uje n'umugabo wanje naho twabanye umunsi umwe imisi ibiri n'umugabo wanje aha rero aho uragiye ngaho uranitse amenyo ngo urafise umugabo ujya anya se umugabo wawe umuntu mwahuriye mu kabare rimwe mugaca murarana ama ngo yabaye umugabo rero no munsi naho twohurira hehe mugano umugabo wanje naho twohurira hehe n'umugabo wanje umviriza bakunzi banyisha umeze uyu mukobwa agomba kuducanganya kubera iki byari bankubitiye ahantu hari aho ngo ndiko ndabahuza batazinanye rero nakuya kumutafuta wewe aho ntushaka kuza kumutwara n'utwo yarasigaranye we mbwira ni Shadia izina ujya mugabo akwita ngo kamane Shasha Didiaya ako kazino usanga ariko kakuryoheye cyangwa ushaka none yashaka arakakanyoha kuya kazino nanje rega ndi romantique nanje ndi romantique so umviriza jewe ndafise amakenga kuri yo ile siku uri mukana ujya musi waramwihakanye agatelefone kanje kava gakoroka ujya musi waramwihakanye imbere y'abantu imbere ya kamera bavuga yuko utamuzi atacho mwahuriyeko ari vy'ujya musi nyene leo nakuya kusema kama ni bwana ni bwanangu mwandikiranye he ko ari umugabo wawe naho tutandikiranye birakora aba wewe ujenzi ko ari umugabo wanje
rume ushaka kunyinjira mu buzima mbega abagabo bo mu bubare abo bagabo bo mu bubare n'abagore bo mu bubare nyimbare y'akazi n'akazi rero mufise he wa muhungu we ntusubire kunyinjira mu buzima nukuri kw'Imana uko ndabona yiri kuraje ndiko ndumva iri kuraje aho ndiko ndakwinjirira rero muko muze muraba honete hamwe hamwe muba bizigirwa ujya se umugabo wawe ahubwo wumvise ko yaronse mu manager ariko mu managing ariko amuha inoti ushaka kuja kumugira ayo mafaranga ndamujya amafaranga ushaka kunyinjira mu buzima muhungu uri kujya munsi uri kujya muco nakugize n'ubu rero ugomba ushaka ndakongere kandi jewe muze murareka akagaye nkako onya ndakongera muze murareka akagaye nkako onya rero mwe mushaka kurengera rero kurengera ushaka kundengera rero wowe ushaka kuvuga yuko ujya munsi rega mwe muze muraraba n'ahantu ujya munsi nari wanyu ujya munsi nari nagusanze mu ubu wansanze kuri biro ucu ubitiri iwacu haguravye nayo ni no mu ibi biro nyenda bigukubitiramo we gusa nyarutsa tugire vuba ama tugende nyere kwa mukobwa nakinzi zaje kwadumbwire nawe bibwiza hama nase ko ntamukwerekana uramunyereka wanga kubera iki ni ku nguvu si ku nguvu mugabo uramunyereka uri kurambwira ko nkubita hama ngo ce ndakwereka cyo gukora ivyo ushaka nyere ukaguma umbwira amajambo je numva atinjira mu bwenge uravye nagenda ukubise nce nza kumukwereka weje ko nkubita nagira vyumva muka muri kigongo mwebwe muri vyigenze vy'abagore je sinshobora kuvyumva nyakugera unyereka uwo mukobwa ndamubaze neza je gituma ashobora kunwara umugabo wanje ni giti kiturirwa rero umviriza ndakubwire wewe igituma ndiko ndagukekako ndiko numva umenga sindana nagutwara kubera ko bwa mbere urazi ivyo wakorera urya mugabo wasize umwivye kandi numbwire ko je ndi umusuma ico cyo nakikwihanije kumbwira ko je ndi umusuma je siniba wagize ikirere urazi nabinda kugenda gukubise n'ukuri kw'Imana nkubita juga so kumbwira ko je niba enda kunyinjira mu buzima mwe murankukuri ukuri ko n'ukuri kurazana none se ukuri si vyabaye akuiba bitu byake ntiwavyivye igihe navyo bano baba maze no kugira ubwoba maze no tugere bantu nyere sikia umviriza ndabe ningena gandi gihagarara afise usanga nakurusha ntiwamubonye ntiwamubonye umuntu w'ifreshere yahagaze neza afise umubiri ukwiye avyibushe nk'umufuko w'ingurube winuze w'indagara uratangiye gutukana rero tugende none wowe kuvuga avyibushe nk'umufuko w'indagara sawa wewe nawe ucumera gute jewe mbona mvyibushe neza kutaye itaye nziza itaye zo kwiba umva muhungu nuse kunyinja mu buzima ukurambye ko je niba na uriba maze kukwibiki maze kukwibiki muhungu cyangwa maze kwibande ende rero niba ukuravuga yuko utiba je niba tugenda urunyereke hama je ndamurabo uwo mukobwa wari uri kurambye ngo tukuru yakupana kwinjira mu buzima bw'umuntu ubwa mbere wamwivye ibintu ubu hogo mu mutware nawe n'umwibe na uravye nanda kwiba umushatsi wiyemera iki muri make kwanza tugende mu muhungu nyereke uwo mukobwa bakunzi banyisha umeza beni zimisha kamera twigire uyu mukobwa je ndumva tutariko turahura je shobora kugutwara rega wo unakuyana shari uje mwishari shari je shaka umunyereke hama ndamurabi uwo mukobwa wari hama ndabe n'umugabo wanje we tugende gusa umunyereke muraba gusa reka ndabe muri telefone ndakwereke kuri YouTube ko umunyereke tugende namwira amasiku yanzi ubu rero urahagaze ugiye kumuraba umukobwa unamuyiba muzuri twende kama si muyunda muyuriya uko urazi umugabo wawe ubu ko asigaye ameze nk'inkoko yo mu nzu tugende rero inkoko yo mu nzu itunzwe tugende rero analelewa tugende rero ivyo wananiwe gukora bariko babimukorera none tugane umunyereke basi oya we rega ndakuzi urazi ugenda ugacusiga wivye uko je niba jewe nakubwiye apana kumbwira ko je niba je siniba tugende unyereke uramunyeka na umunyereke je nanje ndase rero tugende umunyereke rero je simaguruka ngaha uramunyereka na umunyereka je simaguruka ngaha tugende umunyereke kandi rero urabona unsanze kuri biro ubuna nana gusanga tugende rero umunyereke uwo mukobwa je ndamuraga abona bavuga ngo atunzwe ngo nk'inkoko nk'iki tugende no ntibyakunaniye asibire gushinda ntiyagushize mu nzu bikakunaniye twende jega wenda gutinya
kutavyumva ko ndagutinya Gende rero. ushaka baze kumfatira hariya tugende Kati.